Daniyeli arabandanya. Igihugu caratenze ariko Daniyeli arabandanya. Iyo mwami akugwa ku butegetsi ariko Daniyeli arabandanya. Daniyeli yarenganye mu bwami bw'ubwami ava mu bwami bwa Buroni aja mu bwami bwa Mede na Peresi. Daniyeli arabandanya. Yavuye mu bwami bw'ubwami bumwe aja mu wundi bwami. Natwebwe iyo tuba yabizigwa ku Mana nitwabana tugendera n'Imana izotwambutsa. Umunsi umwe Yesu azogaruka tuzocishwa dukugwe mw'isi y'umugumuko tuve mw'isi y'imibabaro tuje mw'isi y'umunezero. Imana mu gice ca mbere ni Imana ihindura ukunanirwa ikabihinduramwo intsinzi. Imana yiteguye gukora ibi mu buzima bwawe uno munsi. Uno munsi Imana yifuza gukorera mu buzima bwawe. None rero reka dutangure muri Daniyeli igice ca mbere umurongo wa mbere. Daniyeli rimwe hatanga intangamarara y'intambara ihambaye, aho tubona ko mu mwaka ugira gatatu Yehoyakimu umwami w'Abayuda ari ku ngoma, Nebukadineza umwami wa Babuloni yateye Yerusalemu arahakikiza. Umwami Imana agabura Yehoyakimu umwami w'Abayuda mu maboko yiwe, bo n'ibintu by'imbomu bimwe byo mu ngoro y'Imana abijana mu gihugu c'Ishinari mu nzu y'Imana yiwe, ashira ibyo bintu mu nzu y'ububiko bw'iyo Mana. Hano rero dufise Nebukadineza umwami w'i Babuloni yateye Yerusalemu n'umwami Yehoyakimu. Hano tuhafise intangamarara y'intambara ihambaye, intangamarara y'urugamba hagati ya Kristo na Satani. Iyi ni intangamarara yugurura urugamba. Byagenze gute? Ibitari byo byaratsinze, ibiri byo biratsindwa. Umwijima uratsinda, umuco uratsindwa. Babuloni ihagarariye uruhande rwa Satani, mu gihe Yerusalemu ihagarariye ukuri, umuco. Mu ntambara ya mbere rero Imana yaratsinzwe kandi abantu b'Imana baratsinzwe. Aha rero turahabona ikintu kidasanzwe nifuza ko mumenya. Daniyeli igice ca mbere umurongo wa kabiri. Umwami Imana agabura Yehoyakimu umwami w'Abayuda mu maboko yiwe, bo n'ibintu by'imbombo. Hano tubona ko Imana ari Adonai, bisigura ngo uwamaho ku ntebe y'ubwami. Ibintu byose uri kucamwo mu buzima bwawe, ibihe bigoye cyane ushobora guhura nabyo, igihe urugendo ari rurerure, igihe umusozi ari muremure, igihe inzira ari ndende, igihe ibibazo bigukikuje ijya nino, menya ko Imana ikiri kumwe nawe. Uko byaba bimeze kose, ibibazo byose biri kucamo, uko byaba biri kose, menya ko Imana iri kumwe nawe. Urashobora kuja kure cyane mu bibazo byawe no mu buzima bwawe, amarira arashobora gutemba ku matama yawe, agahinda agashengura umutima wawe, mu buzima bwawe ukagira ibibazo bikomeye, ariko Imana iri kumwe nawe. Hano Daniyeli yahagaze imbere y'umwami. Daniyeli n'abagenzi biwe bari bafashwe ari nyagano. Ku murongo wa kabiri n'uwa gatatu, ku murongo wa gatatu n'uwa kane tubona ngo ni ukumwamara Ashpenazi umukuru w'inkone ziwe kuzana mu bise rero mu nda y'ingoma n'abo mu bapfasoni. Bano rwaruka bitwa Bramesh, bisigura ngo bari abantu batari abana bisanzwe gusa, ariko ngo bari abantu bahambaye mu bijanye no kuraba, mu bijanye bafise impano y'ubwenge, bafise impano yo gutahura, bafise ubwenge n'akaranga, bafise ubushobozi bwo gushobora kwiga mu buryo bwihuse indimi zitandukanye zakoreshwa mu Bakarudaya. Hano rero biriko bijahe, tubona ko umwami Nebukadineza yahiga abeza mu beza. Daniyeli na bagenzi biwe bari bakwije byose, bari beza, bafise ubwenge n'icubahiro. Aba rero bari bagiye kugira ngo bigishwe mu makaminuza
y'i Babuloni kugira ngo aba bazasubire inyuma arabahagarariye amategeko yiwe Yerusalemu. Birashoboka Yerusalemu mu Bayuda mu Bisirayeli ibihugu byose birabikora uko. Murabyibuka igihe Uburusiya bwatera Afghanistan bwatwa Afghanistan babatwara Kremlin kubigisha amategeko ya gikomuniste. Ibi rero biraba mu isi yose niko bimeze. Igihugu gitsinze ikindi kisha gitwara abantu kwiga ibijanye n'amategeko yayo hamwe n'imikorere kugira ngo abantu bahinduke. Ibyo rero niko bisanzwe bimeze, biramenyerewe cyane. Reka tugaruke rero umurongo wa 5 nuko mwamagera ingaburo bahabwa iminsi yose ivuye ku byo mwamafungura no ku giturire yuhira, kandi ko bagaburirwa imyaka 3 ngo niyashira abore gukorera umwami. Hano tubona ko bategereza guhabwa ino ngaburo. Hano rero mbega ibi ni biki? Iyo rajya ku wa 6 ibi ni biki? Tubona Daniel sigura iki? Imana n'ubutungane, Imana n'umucamanza. Hananiya sigura iki? Imana ni umunyabuntu wanje. Mikaeli yasigura iki? Yasigura ngo Imana n'umufasha wanje. Ndakunda cyane amazina y'Abaheburayo, amazina y'abana bakwera ko ntabwo ari amazina yarasanzwe canke amazina yo mu bitabo gusa, ariko buri zina ryagira insiguro. Daniel, Imana n'umucamanza wanje, naho ndi imfungwa muri Babuloni, ariko Imana ni nyabuntu kuri jewe. Naho ndi hano mu nyagano, ariko Imana ni nyabuntu ntabwo izigera iduheba. Michel, Imana yagomba kwerekana ubuntu, urukundo n'amahoro by'Imana bigaragara mu izina rya Mikaeli. Naho ndi mu nyagano i Babuloni, ariko Imana n'umufasha wanje. Nebukadineza yarabizi ko niyo mpamvu barakeneye guhindura amazina yabo, ko byari kugira ingaruka ku myigishirize bari barigishijwe i Yerusalemu. Hano tubona iki? Yari yifuza guhindura karangamuntu zabo. Iyo dusomye ku murongo w'indwi, nuko mukuru w'inkone abita andi mazina. Kubera iki none yahinduye amazina yabo? Yarashaka guhindura karangamuntu yabo. Daniel amwita Beluteshaza. Beluteshaza bisigura iki? Umurinzi w'ubutunzi bunyegejwe bwa Bali. Nebukadineza mukege yatera Yerusalemu, yafashe ubutunzi bwari mu ngoro y'Imana arabutwara abushira mu ngoro y'ikigwamana ciwe, abishira muri iyo ngoro y'ico kigwamana. Rero Danieli warasanzwe yemera Imana ko ari umucamanza wiwe, ubu rero yiswe umurinzi w'ubutunzi bunyegejwe bw'ikigwamana Bere. Hananiya amwita Shaduraka. Shaduraka bisigura iki? Bisigura ngo ukwe guhishurirwa kwizuba, umuhungu guhishurwa kwizuba. Aba rero bahindurwa amazina kugira ngo bisanishe n'ibi. Mishaeli nawe yitwa Meshaki, bisigura ngo umukozi w'Imana Shiba. Hano none kuva kuri Azariya amwita Abdunego. Abdunego bisigura iki? Bisigura ngo umukozi wa Nego warasanze wiyitwa Imana n'umufasha wanje. Hano tubona iki? Amazina y'abano banyagano b'Abisirayeli yarahinduwe kugira ngo yisanishe n'Imana z'i Babuloni. Hano rero Danieli yategerezwa kwinjira muri kino gikorwa ari Babuloni. Ahantu hose yarari haboneka ibihe bigoye bategerezwa gucamwo mu ntambara yano i Babuloni. Buri kintu cyose cyari kigeragezwa n'urupimo, mbere bikagira no ku meza. Abantu bose batanga ibifungurwa hano hantu. Danieli aratumigwa kugira ngo ahabwe ingaburo irengeye izindi, ariko Danieli yarazi ko hamwe yojya kuri ibyo bifungurwa yoba yishe amategeko y'ibyo yemera, amategeko y'ibyanditswe. Ubwa mbere, kubera ko ibyo bifungurwa byari byaracishijwe imbere y'ibigirwamana, kandi Danieli yarazi ko bitemewe. Ugira kabiri,
Daniyeli yari abizi ko ibyo bifungurwa bitaboneye kuko byari bikirimwo amaraso, kandi yari abizi ko abayobora batemerewe gufungura ifungurwa bihumanye. Ubugira gatatu yari abizi ko bitemewe gufungura ifungurwa bihumanye. Daniyeli igice cya mbere umurongo w'8, Daniyeli aragira imigabo mu mutima kutazokwiyumanisha ibyo kurya by'umwami cyangwa igiturire yuhira. Nicyo cyatumye yinginga uwo mukuru w'inkone kugira ngo ntiyihumanye. Daniyeli ahitamwo mu byiyumviro byiwe, afata ingingo. Hari igihe mu buzima bwawe isi ishobora kuguhinda kugira ngo use nayo, isi iguhinda ngo wisanishe nayo. Daniyeli yabaye umwizigigwa, Daniyeli yabaye umunyabuntu, Daniyeli umugabo w'imico. Muri mu gitabo c'imigani avuga ngo rinda umutima wawe kuko ari itara ry'ivyiyumviro byawe n'ubuzima bwawe. Hari igihe kimwe umwanditsi umwe w'indirimbo yitwa Isaac Watts, uno mugabo yariko agendagenda muri London, yariko agendagenda mu mayira yo muri London, kandi yanditse indirimbo nyinshi cyane abakristo bakoresha. Ariko anyura muri ayo mayira rero, hariho umugore yamubonye ari mu nzu yo hejuru, arebye hasi abona umuntu, wewe ni wowe Isaac Watts. Acaruna mu mutwara wa hejuru nko ku metero na santimetero zikenya, aca abwira umugore ati mbega byokunda ko mfata ibiremwa byose mu ntoki mu biganza byanje. Ati jewe ndacapimirwa ku byiyumviro byanje, kubera ko ibyiyumviro ari byo bipima umuntu. Muri ino ntambara turimwo, runo rugamba turimwo ni urugamba rw'ivyumviro, rufise ishingiro mu vyumviro. Muri Daniyeli igice ca mbere, hano mbega ni kihe kintu gihambaye tuhabona intambara idasanzwe yari yerekeranye n'Imana igihe isi yabahindagiza kwisanisha nayo. Ubwo nirwo rugamba. Hano rero tubona Daniyeli afata ingingo. Ibyanditswe bivuga gute? Iyo dusomye ku murongo w'9, ni uko Imana ituma Daniyeli akundwa n'umukuru w'inkone amutera imbabazi. Kubera ko Daniyeli yagumanye ubuntu bwiwe kandi nta umuntu ahindagurika, akaba yarazi ko naho yari mu bunyagano ariko akabandanya yubaha Imana. Daniyeli yarazi intumbero y'Imana, kandi mu by'ukuri Imana yifuza kugira icyo ikoze mu buzima bwawe. Daniyeli yahisemo gufungura insoromano. Iyo urabye hano ku murongo wa 11 wa 12 muri Daniyeli igice ca mbere, nuko Daniyeli aca ingingo umubwiriza mukuru w'inkone yashizeho kuraba ibya Daniyeli na Hananiya na Mikayeli na Azariya, baramubwira ngo ndakwinginze utugerageze twebwe abasavyi bawe iminsi 10. Mu ijambo rimwe Daniyeli yahagaze imbere y'uno muntu yarahagarariye umwami, bamusaba kwifungurira insoromano, bamusaba kwifungurira ibimera no kunywa amazi muri ico kiringo. Rero ibifungwa by'isoromano biragabanya cyane ingwara, amadiabete ndetse n'ingwara zituruka ku mitima n'ibindi bitandukanye. Iyo turajya mu makaminuza atandukanye azengurutse isi ndetse n'ubushakashatsi bukorwa n'ibigo bitandukanye by'ubuzima, tubona ko isoromano ari nziza cyane, zikazigama ubuzima kandi zigashobora gukinga ingwara. Turabona ko mu bice bitandukanye, ibice 100% by'abantu bafungura insoromano, haba makaminuza canke ahatandukanye. Uno munsi muri California canke no mu bindi bitandukanye bafungura insoromano, abantu bagira ubuzima bwiza. Hano rero Daniyeli yahisemo gufungura insoromano.
uwo mugabo yarabwiye ati ntaco reka ndabareke mu ifungure iminsi 10 hama tuzoraba ibizoca biba, reka ndabahe ico kigeragezo. Ibyanditswe bivuga gute? Umurongo wa 14 uvuga gute? Uvuga ngo nuko abemerera iryo jambo abagerageza iminsi 10. Iyo minsi 10 ishize asanga amaso habo ari heza kurusha abandi bose barya ku byo kurya by'umwami. Ibyanditswe bivuga gute? Bivuga ngo umuntu azonyubaha nanje nzomwubahisha. Imana yubahishije Daniel kubera ko Daniel yabaye umwizigigwa. Iyo baye umwizigigwa ku Mana mu bikorwa byawe, ku ishuri, muhiri wawe, mu kibano cawe, Imana irakubahisha. Igihe Daniel yagendagenda mu mayira y'amakaminuza ya Babuloni, Imana aramubahishije. Imana ivuga, ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana yamuhaye kumenya ubwenge inshuro 10 gusumba abandi. Iyo wubahishije Imana, Imana irakubahisha. Igihe uretse Imana igakora mu buzima bwawe, iragushira hejuru. Uko byoba biri kose, mu gihe cy'iherezo isi izoca mu bihe by'ibigeragezo, aho umuntu azosabwa kugira ico akoze atazogura cenga agurishe. Yitugere gikeneye abantu bafise umwete n'ishaka mu mitima yabo gukorera Imana. Muri Daniel igice ca mbere hatwereka intambara iri hagati y'ukuri n'ikinyoma, hagati y'ubwami bwa Babuloni n'ubwami bwa Yerusalemu. Hano tuhabona intambara hagati ya Kristo na Satani. Daniel intumbero yiwe yari yo gukorera Imana. Imana nimuhemba iki? Imuhemba kugira ubwenge inshuro 10 gusumba abandi, kandi Imana ukuri yaratsinze. Kubera ko Imana ari ishobora guhindura ibihe bibabaje ikabihinduramo umunezero, igahindura ibihe byo kunanirwa ikabihinduramo intsinzi. Ibintu byose wacamwo Imana ishobora gukura muri umubabaro wawe ikawuhinduramwo umunezero. Imana ishobora gukura mu bibabaje ikagushira mu bihe by'umunezero. Ibibazo byose buri kucamwo Imana ishobora kubera inyishu. Daniel igice ca mbere murongo wa 20 n'umurongo wa 21 hari amajambo avuga ngo mu ijambo ryose ry'ubwenge no kumenyesha umwami yababaza, yasanga barusha abanyamareba n'abapfumu bose mu gihugu ciwe cose ibetangabo 10. Nuko Daniel aguma ngaho gushitsa ku mwaka wa mbere, umwaka akora ku ngoma. Daniel arabandanya. Igihugu caratenze ariko Daniel arabandanya. Iyo mwami akugwa ku butegetsi ariko Daniel arabandanya. Daniel yarenganye mu bwami bw'ubwami, ava mu bwami bwa Babuloni aja mu bwami bwa Medi na Peresi. Daniel arabandanya. Yavuye mu bwami bw'ubwami bumwe aja mu wundi bwami. Na twebwe iyo tuba yabizigwa ku Mana, nitwabandanya tugendera n'Imana izotwambutsa. Umunsi umwe igihe Yesu azogaruka, tuzocishwa dukugwe mu isi y'umugumuko, tuve mu isi y'imibabaro tuje mu isi y'umunezero. Imana mu gice ca mbere ni Imana ihindura ukunanirwa ikabihinduramwo intsinzi. Imana yiteguye gukora ibi mu buzima bwawe uno munsi. Uno munsi Imana yifuza gukorera mu buzima bwawe. Mudukundire rero tugarukirize hano kugira ngo ntidutegure ishigwa kirekire cyane, ariko tuzobandanya twigana buno buhanuzi bw'igitabo ca Daniel twifashishije no muvuga butumwa mpuzamakungu Mark Finley, nkuko twabwiye akaba mu pasitori, akaba kandi ari umwe mu bantu banini cyane mu ishengero mu ijanye no kwigisha neza ubuhanuzi bwa Daniel. Tubararikire kuzogumana natwe kuri no shene yanyu niyo Avira TV, aho tuzokwigira hamwe igice ku gice, umurongo ku murongo kino gitabo ca Daniel. Bavukanye n'abashiki bacu, reka Imana ibahezagire kandi bashoboze kubandanya murebera mwipica canke se mwishusho y'isi, twabone ibimenyetso bidasanzwe bitwereka ukugaruka kwa Kristo. Tuzirikana ko mu kwiga igitabo ca Daniel twa turiko twiga Kristo ubwiwe. Nuko rero Imana ibahezagire biciye mu izina rya Yesu. Dusenga Imana.
turagukengurukiye data twese wo mu ijuru, Imana idukunda, mu izina ry'umwami n'umucunguzi wacu Yesu Kristo, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Urakoze ukanya twari tumaze turiko turabira hamwe igitabo ca Daniyeli. Turakuraritse ngo bandanye ubana natwe no mu bindi vyigwa biri imbere yacu, bizoyobogwe nawe, uhezegera dukurikirana buri munsi, uhezegere n'ibikorwa byacu byose, ni mu izina ryawe Yesu Kristo tubisavyemo. Amen, amen.